umugambi wo gufasha imiryango gushigikira canke kuronswa vyoroshe uburyo bwa kijambere bwo kwikingira imbanyi n'uburyo bokoresha mu kwikingira inda bativuje. Rero ko bagiye babibabwira tuvuze kwikingira hari benshi babitahura nabi, hari benshi bashobora kuzikurayo mu gutandukanya ivyaro. Jeje sindavyemera. Bwa mbere ni ibicumuro uba wishe ikiremwa muntu, kandi ikindi naco uba ucumuye n'amagara yawe ashobora gusinzikara canke inyumbani ikavurikana. Muze muratahura neza ivyo tugiyemo, mugende mubwire n'abandi ko uwo vyokundira yokwihangana, udakundire nabo abaganga barako bazobafashe kugira ngo mutandukanye ivyaro. Muba mwumvira muti kubera iki mwafashe iyo myaka kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35, imyaka nibwo ziba zifise amaraso ashushe. Imyaka nyene yo kusanga nyene igoye, imyaka yo kuba hafi, n'ingo zo kwegera, n'ingo zo gushigikira. Nibaza ko abo tureka umuko nabitahura, kandi bazogenda bari basigurira mu ruganda bagiye kuzaba barigisha. Rero nagira ngo banze shimire mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa, cyane cyane abakora mu gisata c'amagara y'abantu, kuba mwafashe igikorwa cyanyu kugira ngo gushira mu ngiro hamwe ingufu kugira ngo iyo miryango ishobore kubaho neza. Kandi turashimiye cyane n'abandi bashikiranganji bari ngaha, kuko uwo mugambi uzosahiriza igihugu mu bisata byinshi. Tuba turavuga ibijyanye n'imibereho y'abantu, ariyo bushikiranganji bwose burakorwa. Harabaho induru, utubano, ugasanga indani z'amatongo, ugasanga ubutungane nabwo bariko barabushiramo ati abantu babaye benshi bambaye itongo, ugasanga bose barakorwako. Ndetse n'ubushikiranganji mu byo bujejwe n'ibidukikije nabwo nyene abari ngaha ari mu tahura, iyo abantu batera bagwirirana n'ibidukikije birononekara. Isi yo iguma ari yayindi, muga abantu nabo bakajyanira mukabanza gatoya. Nk'akarorero nk'ibiza n'isibe, hari igihe bikorwa n'uko amazu aba ari menshi yegeranye, hanyuma amazi akabona ahaja, aca ategerezwa kuja muri za nzu nyene hasi, ugaca usanga rero inkukura irona ibintu byinshi kubera kugwirirana bidapanze neza. Nico gituma twese duhagurukire rimwe kugira ngo tuze turahirizana cyane cyane umuntu kubyara abashoboye kurera, kubyara abashoboye gutunganiriza amashure, cyane cyane kubagaburira, kuhabika, ndetse n'akazoza k'umuryango keza. Rero uyu mugambi rero uje kwishura ikibazo gikomeye kibangamiye ingo nyinshi z'abubatse, cyane cyane bakiri bato. Haracari intambamyi zituma bataronka amakuru akwiye cyangwa ubufasha bwiza bujanye no gutunganya ibyaro hamwe n'uburyo bwa kijambere bwo kwikingira imbanyi. Ivyo bituma haba imbanyi zitateguwe, bikongera bikagira ndetse n'ingaruka mbi no ku magara y'umuvyeyi n'umwana, na cyane cyane murazi ko mu mibereho y'umuryango bitubuza kuba kwitunganya muri byose. Birababaje gushobora kubyara abana hageze amashure, ukumva ko bategerezwa gusomeshereza abana. Benshi twama twabibonye iyo amashuri yuguruye, abantu baravuga tuhe amakaye y'abana, nabuze minerivare y'umwana, nabuze umwambaro uniforme y'abana. Mugabo
iyo umuntu arabyara yategereza kubyara abana bateguriye ingene azobabeshaho muri ibyo aza kugira umutwaro wo kuwukoreza abandi. Rero abana tuze turigishanya ko umwe wese ategereza kumufasha kubyara abana ashoboye kurera. Hariho ababyara abana ngo umwana ni uw'Imana, Imana izomugaburira, Imana izomurera, Imana izomubeshaho. Turengere ibintu ya kera yaramaze isazi. Ibyo kera barabyitwaza kubera amatongo yaragihari kandi n'abantu b'ubutagurana ubu rero turabona ibintu turimo tujyane n'ibihe. Intumbero rero y'uruganda ni guhuza no gushyira hamwe abafise icyo baterera bose mu ntumbero yo gushyira ingufu hamwe mu guteza imbere icyo gisata cyo gutunganya neza imiryango no gukomeza gukorera hamwe kugira ngo abubatsi bakiri bato baronke amakuru y'ukuri hamwe n'ubufasha bubereye. Nagira nje mbwira n'abazobagana kino gikorwa bazoze barabibutsa ko na ya ndwara yo mu kigo ikunda gufata abubatsi bakiri bato na cyane cyane batateguwe kubera uko bagiseke bafata ugasanga bashaka kwihuta umwana asohoka n'ingoga ntibumve impano z'abaganga kubera mu mutwe baba bagifise akuyabaga baba bishushe bashaka ibintu binyaruka ugasanga batabuye ibyo bitari gukaruka n'uko n'ibikara. Ni nacyo gituma twashaka no guhamagara n'aba bakobwa babyariye iwabo kugira ngo nabo babyumvireho ingaruka mbi zo kubyara ukiri muto. Urashobora kugira iya ndwara mu kigo kubera umubiri uba utarakomera kandi utagiye no kwa muganga. Murazi ko benshi iyo batwariye indani iwabo barabihisha ntibabivuga basanga bagize ingorane nyinshi. Rero uru ruganda kandi ruje gutanguza inyigisho z'abo bigeme batwaye inda z'indaro ku bijyanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere kugira ngo bashobore kuronswa ubumenyi n'uburyo bwo gutunganya imigambi mito mito. Twaragenga turumvira tuti nabo nyine basigara inyuma ko nivyo nje nahabona ndabwire neza hariho abashurashura kubera ubwito bwabo kubera indero canke mbi n'abandi babituma umukene bagaca bashaka turondera mbere babaho umugabo batazi ko bariko baricira umubiri bicira n'akaziza kabo. Ubukene butuma umuntu aza kuvuka ngo gusambana ariko umuntu kwihangana na cyane cyane ko muba mukiri bato mufise amaboko n'ingufu n'umutwe wo gukora mutuma mutakuravaho muci kiraka kuba ivyo ntabwo ni ubumwe abayede babigeme. Hanyuma kiri naco nagomba dushimire na kominote musulmani kubona bashoboye kuza n'abantu kenshi ntibakunda kwitwararika cyane. Jewe nama ndaba benshi mu mashyirahamwe barafasha imfubyi z'amakominote katolike chrétienne mugabo abantu b'abasizi ivyo ivyo ndakureba badakaretse n'abantu nasanze n'abantu nyine bafise impuza yabo imibereho n'imigenzo yabo umugabo twese turi abarundi. Ico gituma tuguma dukurikiza imico n'akaranga biranga abarundi kubera iyo abo bana bacu muri amadini aya canke hariya murabona ko benshi barihutira kubaka bakiri bato basanga bagiye kubaka n'abandi bubatse izindi ngo basanga wa mumama yaguruka biri mu rugo arapfushe kandi we n'abantu barafuha wa mwana agiye ngo kubaka
kubera umutwe aba aroroshe no gukinaniza aca agenda kandi usanga atabikora afise iyo agiye mu nyine baca bandana nyine bitaba bimeze neza. Nico gituma twabumviriye ko kugira namwe tubashiremo tubahe uburyo bwo kwiyungunganya. Benshi muri mwebwe murazi kugira ibitumbura, murazi kugira icapati, murazi gukora umugambi wo kwiteza imbere. Ubu dukeneye guhaguruka twese turi hamwe kugira ngo tuduze igihugu cyacu ku iterambere. Tubone abantu bagenda binyereza n'utwana mu mugongo atashoboye kurakora. Nanone twatanguje n'umugambi wa siporo hazapfa wagize siporo warushe nibaza ko atari ibintu byo kuruhukiramo, ni guca uryama wowe ukajya mu karuhuko. Gira siporo imibiri yanyu muyikoreshe mu gukingira akamaro kana kwikoresha muri ibyo bintu bitameze neza. Nicyo gituma twabibwiriye. Hama tugarutse kuri uwo mugambi wo kwiyungunganya, nibaza ko nabonye gutwara ibanki y'abakenyezi. Je nibaza ko ayo mahera atari banki yocamwo atari banki y'abakenyezi. Nacyo muri iyo banki y'abakenyezi kugira nabo badufashe gukurikirana abakenyezi bene wabo nyine bakaba bitunganyiriza imigambi y'iterambere. Vyodufasha twese kugira ngo turabe ingene ayo mahera akoresha. Mwumvise yuko nta nyungu bazobasaba, inyungu bashaka ko mukora mwiteza imbere kugira namwe nihagera ikindi gihe murahe abandi bagenzi banyu mu buryo mwese, ariko muyakoreshe neza. Ndazi ko mukora byatsi ivya gusa bitera umuco mugenda rero ngo umugore nkawe ntibabitse gutarangiza acashika ashira ngaho. Naje nashobora kuronka akaryo nzobagendera nyuma y'umwaka ndabe aho uzamugejeje. Muze dukore kandi nimushoke muvuga muti ayo mahera simutahukwiye turatse twatekanye gukora uyu amahera yaduze. Umuntu arahera kubitumbura tugasanga afise burangeri y'imikate, iyo mikate ikamuvyarira umuduga wa transivire ikamuvyarira imodoka zijya zigenda kuzana ibintu mu mahanga hatanguje umutahe w'inyuma y'abaye. Rero cyane cyane umutahe niwebwe nyene iyo mitwe yacu nyine muzikoresha. Hama rero murazi ko keretse n'ibyo twakuze abavyariye iwabo harya ushobora kuvyara inda y'indaro nuko na sida uba utaba nuko na sida yashaka gufata byose birakuza kwegana. Hava niba bikiriye ntuba wihanganye byose bice bikakuza kwegana. Turashaka kazoza k'abarundi bafise amagara meza. Icyo gituma dushimira cyane nabo mushyiramo OMS kubona baje kudushigikira. Nibaza ko ibyo mvuga baje bikabura cyane na PNID nta terambere ribaho amagara atameze neza. Reka ko mvuze n'ibya sida n'umuntu waje kagendana umubiri wa sida ndamuhamagara siporo. Siporo ifasha iki? Siporo yatuma biga biti muguma mufata iminsi yose. Iyo wafashe ntejo irasohoka umuntu guta hanyuma ugashyiramo ubundi mu mubiri uwa mbere wasohotse kandi tugira amagara meza. Niho muzaba musanga abantu benshi babyibushe rwose bakavuga ngo ujya muri banyweye neza. Baho umeze neza nyine usohore icyo wafashe ntamushire n'ibindi kugira ngo ubashe kuramba ukora ibikorwa nk'abandi bose, kuko ubugendanire wa sida abashoboye kwibeshaho no kubeshaho umuryango. Na cyane cyane twiyubare icyo cyose cyotuma
tugira ubwandu bw'umugera wa sida murazi ko wica mu busambanyi sivyo gusa na ya ngwara y'imposi murazi ko yadukira mu busambanyi murabizi ahayo anye ndazi ko ngahari ntayi nyinshi nuko sinzi ko banateguye nimwe n'intahe aha anye benshi badushinga n'intahe usanga hari abashurashujwe kubera baba benshi ati inzo kuhutuna turiyo usanga n'utubamenyereye ntatubara nico gituma dushaka ko duhaguruka nk'abakunzi kuko umukenyezi ni umushinge w'iterambere urugo rurimo umukenyezi ashobora kubona ko yibesheje hakabesha umuryango atagenda arasabasaba acagomba ko umukenyezi w'ingirakamaro rero ukaba nkako abigeme benshi nkuko nariko rero batwaye inda z'indaro usanga imiryango bavamo badashobora kubaha ibyo baba bashaka byose mugabo nababwiye ugeza kugoka ibigori bikera abantu bose ubona bagenda si uko baba bakuriye mu miryango ifite amikoro kimwe gusa uhamagariwe kubumva n'ibyo dufise umaze kumva n'ibyo ufise uba umaze kuba umukunzi wa mbere umaze kubumva n'ibyo ushaka kumubwira muba mufise umutari ukwiye uwo mugambi twawutanguje hamwe n'abandi bakenyezi b'abakuru b'igihugu muri Afurika bamwe bashyigikiye umugambi wo gutandukanya urubyaro ku ba jeune fille mugabo jeje narasi sishobora kubwira abantu batubatse ngo tandukanye ibyaro kubera kuba uriko urashira imbere ubusambanyi rero uvuga ko kuzitandukanya muhagarikira aho nyene abamaze kubyara muhagarikira aho nyene hanyuma mwese mubake rugume n'ingo zanyu amuhujirime ingene mushobora kubaho gutandukanya ibyaro rero ku bantu bemera jewe nama nayishutse mushaka umutora n'inzinza babijejwe sishaka kwemera abana b'abajene batonda gutora amakontraseptive batondana n'abamama babo iyo n'indero mbi mu busambanyi butagira izina kandi biranabakwegera ukazosanga barabirase kuba bibunge bamaze kuja kuba kandi aribo baba baravyikoreye ivyo rero mu nzoga birameze nk'umwakiriye kandi ibyo musinga ababyeyi nta mwana wo kuja gutora ibintu byo gutandukanya ibyaro kandi none iyo bari gutandukanya ibyaro byubakana bene turi kumwe nawe urabona nk'umwana atonda kuri farumasi gutora umuti hamugaca usanga mama we nawe yatonzeho ugaca usanga inasenge bari kumwe ugaca usanga mukuru we yubatse bari kumwe n'umwana w'imyaka 15 muri mwumva hari umutima w'ubyenga urimo bahe impanuro mu bajyaje mwigumye kugira ngo bake uko zanyu mumeze neza nico numva bakora kwigisha abandi rero mu kurangiza nagira nsabe umwe wese kwitanga muri iki gikorwa no guhanahana ibyiyumviro n'ubumenyi afise kugira ngo turonke inyishu zizoshikana ku ntsinzi y'intango ya kino gikorwa kubera umuntu ntacyo kwishoboza cyo gutuma mwese mwagira kugira ngo mugushigikire mu majambo no mu bikorwa hanyuma cyangwa babwira umwe wese mu izina rimwe gusenga no gusenga nk'uko munavyiyumvira kubera gusenga kuratanga imbere gusenga indero Kristo indero mizima kubera bomwe bose bafite indero mugabo indero irundi kandi tazi twabishika ko twese izo kuganiriza aho rero nukora amajambo tangirije ko kumugurura n'uruganda ikesi mwese ndabashimiye cyane mutega amatwi n'umwanya
mwaduhaye kugira ngo ntidutambe twirorera Imana ibahe